yari uwo muri famiye. Umugabo wawe yari uwo muri famiye? Ya. Mana y'isi n'ijuru. Birateye ikigongo. None gute abantu muri famiye batwarana? Ibyo birabaho vraiment ni kubera ico kibazo cabaye twisanga twabanye. Atavyo twateguye. Tutakundanye. Nuko byagenze nyene. Hama umwana wahavuye muvyara? Umwana naramuvyaye arakuza araho. Ya urumva ko maze kumuvyara niho nagiye kumenya nanje ubuzima bw'iwanje. Kumbura umwana wanje mvuga yuko yaje nk'incungu yo kugira ngo menye ubuzima bwanje uko bwagende. Mama wawe uko byamugende nawe na mama wawe uko yabyamugendeye. Kandi uko byabaye kuri mama niko nanje byambayeko. Nakubwiye yuko mama maze kugenda tukaganira nkamubaza mama ibi bintu nukuri koko papa si papa wanje. Mama yarahavuye arambwiza ukuri. Ndamubaza kubera iki wampishije nakimye iki atakibazo atakintu duhuriyeko kandi ubwiwe nawe yarambwira ko atankunda. Hamukaga umuvyarira gute kandi atagukunda? Ibaze vraiment ingera abakobwa turi bijojo. Nari nkiri muto ubu niho ndiko ndabona ico nari gukora. Ubundi bwo nta bwenge nari mfise narakarofa nyene kibereye ngaho. Ukabyarana n'umugabo abana batatu mutakundanye anakubwira ko atagukunda? Umva ndakubwira nta kintu wabyayeho yarakuzanira nka gift? Mana twarabana mu nzu kandi yaragiye ntacatama kucerekeye iby'abana. Muga ibazi gikomere rero nagize. Burya hari ikintu umuntu akubwira ukiri muto utarashobora gutekereza ugukura ca kintu kikakuguma mu mutwe. Je umugabo wanje yaranyihakana. Hajya twese umuntu wese afise kahise kiwe. Twese turafise kahise kacu. Karashobora kuba ari kabi canke keza. Ariko ico no kubwira cyo kugwa si bibi. Iki bintu kuvyuka. Iki bintu kugwa ugaherayo. Rero abo bakobwa uwo ari karaca mu ivyo bihe byo kubona ari karirukira abo bashuga daddy. No mumbwira yuko yogarukiriza ku buryo ejo atazo kwicuza kuko burya kwisi kwicuza nico kintu ca mbere kibabaza. Ngo iyo menya nkakora uko iyo menya ibi bintu simba narabigiyemo burya rero akantu ka iyo menya karababaza. Hello guys, mameze neza. So ni link Arlene alu comme d'habitude Miss Mafsari menye musumeno maso y'inyana. Uyu munsi murabona icamamare mu masinema nazanye hano umutumire mushasha ya icabere nambere maze ndamuramutse ndakuramukije cyane. Ndakuramukije musumeno. Umeze neza cyane gose. Urarashobora kuramutse bakunzi ba link Arlene alu musumeno gwamenye amaso y'inyana unababwira ati bon unabidondore unababwira ko bakunda basi. Okay, reka ndabaramutse ndababwiye ko nitwa Muhoza Mireille. Ya nkaba naje kwigisha abakobwa bamwe just nibyo kubera iki gihe turimo n'igihe kigoye cyane ku myitwarire y'abantu bamwe. Okay, naye ko ndasaba ati ubabwire Mireille ko ukunda abakunzi ba link Arlene ari. Ndabakunda cyane kandi ndabaramukije gose. Yego di. Hanini nashatse yuko tuyaga tugigwe ko nashatse ko tuyaga ku kintu cerekeye imyitwarire y'abakobwa biki gihe. Uravye imyitwarire y'abakobwa ba murunganwe rwawe ruheze nabo ubibona gute? Amurisanzwe sico kimwe. Abakobwa biki gihe nyene barashusha ukuntu. Sico kimwe nabo murunganwe rw'iwacu nubwo natwe atari kera. Natwe twashasha nibyari byorosha ariko sico kimwe pe. Ya. Ariko ubu rero naho birarenze. Birenze gute? Impamvu uvuga birarenze. Kubona nk'umukobwa akiri muto cyane. Ashobora kwiyemerera ko yakundanye n'umugabo
w'uwundi mugore kandi ari umukobwa kandi umukobwa akiri wabo kandi akiri muto akavyiyemerera neza ati jewe nakundanye n'umugabo afise umugore kandi ndabizi yego urumva ko ico kintu ari kintu gikomeye cyane mu bisanzwe ico cogwamwo umukobwa akakigwamwo atakizi niho ko nahora keshi ndavyumvuga usanga umukobwa yavuze je nakundanye n'umupapa inzi ko ari umusore munyuma nza kwisanga n'umupapa afise umugore n'abana umugabo urinzi wundi avuga ati je twakundanye ndabizi kari umugabo w'umuntu kandi ahubwo agasaba n'abandi ngo mwikundaniye ngize kibabuze yuko mwokundana mwumva tugeze isi yaheze muri rusange cyane mbega uri kuraraba imyitwarire y'abakobwa b'iki gihe urabona yuko hariho abakobwa bazo kubaka bakana n'abagabo ko ari bakarama cyane hewe biragoye ntitwovuga ko ari bose ariko barahari abagifise ubwo buntu bw'ubukobwa bagifise kwifata barahari n'abandi bamaze kugirana kuromora umukobwa adashobora gutinya kuja gusambura urugo rw'undi mugore kandi abizi adatinya ashobora gusohokana n'umugabo azi yuko afise iki umugore akavuga ati rujya rugo nirushake rusambuke naco bintwaye ntibindaba kubera iki batiyumvira yuko nabo ubwabo nibubaka babibagiriye bo babara urumva iyo umaze kuba ufise ubwo buntu bwo kwiyumvira uba utazohemuka n'ahandi h'igihemu ntikigera ciyumvira ibizokwirikira muri kazoza yamabona ibiriko biraba mw'uyo mwanya yego ibizokwirikira ntibimuraba nayo ahandi ho umuntu afise ubwo buntu bwo kumva yobabara ntiyoshobora guhemukira mugenzi wiwe biragoye birababaje dayo kuko ibi ni ibintu bimaze iminsi biboneka mbega kubera iki abo bagabo bubahuka kuja mu bana byo bivuze ko kandi bazi neza ko bafise abagore mu nzu bakaja mu bana bakiri bato ni ingeso aba ari ingeso mbi y'umugabo abafise kandi hari abagabo bagenda hanze utavuga ngo nuko banka abagore babo ugasanga umugabo araje hanze kwiruka kubwo bukobwa ukungene abona uwo mukobwa inyifato yiwe akagira ibishobisho kavuga ati ujya mukobwa ntiyongora yego kandi urugo rwiwe arufashe neza yitaho umugore wiwe abana biwe umugore we atacabuze umugabo kubera ibishobisho by'ujya mukobwa ariko arabona ugasanga umutima wiwe wamutwaye kuri wa mukobwa mu bisanzwe tuvuge rero yuko abakobwa aribo bashinura abagabo b'abandi ibyo biriho hariho abagabo bashobora kubona umukobwa bagashiduka n'abandi batoshidukira umukobwa uwo ari we wese n'uwundi aba afise ubumuntu avuga ati genda afise umugore w'iwanje nubwo yobona umukobwa ameze gute w'ibisusu iki atokwifuza guca inyuma umugore wiwe aho rero bica biva kuki biva kuri rwa rukundo nyakuri bakundana n'umugore wiwe ubwo rukundo nyakuri nago ruva hehe ruva kuva mu ntango bagikundanye bakiri muri fiyasaye ugasanga bariganye baramenyanye arazi ukungene babanye ibyo baciyemwo aho aba ari umuhungu adashobora guhemuka akavuga ati nta kintu na kimwe coza kindutira umugore w'iwanje w'icyo gihe rero nta kintu na kimwe coshobora kumushuka none kubera iki bavuga ngo abagabo iyo barinze baja hanze babitumwa na stress ziba ziri mu rugo kuko abakobwa benshi bavuga ati jewe umugabo aza kunyitura ambwira yuko afite stress mu rugo rwiwe atari uko bankana ahubwo ashaka yuko amurura stress amukuramo ama stress icyo nasho kivuze ko iyo ni ingeso mbi y'umugabo ubundi bwo
ni hamwe imico yamaze gutituka umugabo yarakwiye kuja kutongoza umukobwa ku gatwe kiwe adashizemo famiye yiwe adashizemo umugore ndanka umugabo muzima bw'iwanje aja gutongoza uyundi mukobwa akaja kumubwira ngo umugore wanje tubimeze uku mu rugo bimeze ukuntu ujya si umuntu si n'umugabo ujya ahubwo yo babakobwa bazi ubwenge ubonye umugabo aje kugutongoza aza kubwira amakosa y'umugore uzutinya ubundi bwo mu rugo byari bikwiye yuko ibanga riguma ribanga ntibyari urumva hari ibintu bigoye urumva bagiye kumena ibanga bagiye kwararaza umugore wiwe kandi bitari bikwiye hari abandi bavuga ati umugore jewe ntabinkorera neza nshaka umwana akiri muto akibasha agifite amaraso ashushe kuko wanje yagize iki yakecuye ivyo navyo wivuga ku iki eske muri iyo mwanya ikosa riba riri ku mugore canke ku mugabo nta mugore aba afise ikosa kandi umva atabamukwiriza nta mugore atoshobora gukora adashoboye gukora ibyo bintu ahubwo abagabo nibo intashima abagabo ni tuvuge abara inashima tuvuge yuko umugabo niwe ubushobozi ushobora kumuherana bukagabanuka burya hari umugore ubushobozi bwo gabanuka noneho gute waza kuvuga ngo umugore ngo ntankwiriza ibaza kubera ko utomwereka ukunge nimba umugore atabizi ushobora kwifata mu gitanda uri umugabo umukunda kubera ko uja kurondera abandi kubera ko utomwigisha umugore wawe ukamubwira ati madamu jesha kunkorera uko hari gwa rukundo nta kibuza byose bidashoboka kuko mu bisanzwe akenshi urakunda kuvuga ngo jewe yaba nimba ushaka yuko nzobikora gutya hariho numvise ngo hariho abaterisharja ibindi kugira ngo baronke ngo amaposition akwa kugira ngo abagore babo ngo babibakorere ariko mu gihe ngo umugore we ngabona ati ngwe kango jibwo busishira so ko abagore benshi usanga baja kuvyerekana no bivuga gute abagabo baja kubibereka abagore bakijijwe sivyo akenshi umugore akavuga ati ubwo n'ubushira soni ntavyo nogira iki ntavyo nokora mbega mwico gihe adashoboye gukwiriza kubikora n'umugabo wiwe akaja kubonana n'undi mukobwa umugabo afise ikosa ico ni ikintu gitoroshe burya rero gutera inkuru ibanga ry'urugo ni ibanga rikomeye cyane ubundi bwo ntibyari bikenewe yuko umugabo agenda kuraba bijya byo ku matelefone ngo acazana yereka umugore naje ugiye kuzana bijya byo mu matelefone uri umugabo wanje ngo nanje shakungirire bijya wewe wovyemera kuko bon aho niho hatangurira yangeso cyane gose kuko uyo araje kuvyereka umugore wiwe aragiye kuvyereka uwundi mukobwa ati je nkeneye nkorera ibi abimukoreye eske okay iyo agiye ku wundi mukobwa tahure neza si umugore wo munsi amuha amafaranga uwo mukobwa azoba bikoze kubera iki kubera amafaranga kandi amafaranga nayo ntaco umuntu atokora nica batazaremera akaciga kugira ngo ace iki amafaranga aca amafaranga nta rukundo ruba rurimo tuvuge yuko aba bashuga daddy aribo bagira iki aribo baza kutwicira abana cyane gose hanini kubera amafaranga kuko iyi misore y'iki gihe abajone b'iki gihe nta mafaranga bafise oya ntayo bagira none duhanura iki mw'iyo mwanya abakobwa mu bisanzwe rero baramaze kugira iki gutakara kubera amafaranga ego w'iki gihe umukobwa abonye ifaranga avuga ati ndarisiga inyuma tijewe abe make ndayabona abe make ndayabona ndega shahu umva bizogenda gute ingo z'iki gihe zirarusha cyane
hari igihe usanga muri ko muraganira n'abamama ukamubona uyu mumama ukabona menga mu rugo rwiwe bimeze fresh ukabona menga birateka kumbe yararushe yongera yararushe n'umutima ngira mu guturika cyane muga bitavuze yuko n'abagabo batariho barusha ego ngo bariho cyane gose mbega n'igiki twohanura abakobwa kugira ngo bagire iki bamenye ukuntu bo kwitwara mu ibi bintu kuko n'abagabo bashuga daddy abariko ndabita kuko niryo zina twabahaye babahaye si jewe nari bahaye bashuga daddy baratwononera abakobwa cyane mbega nihe mpanuro wotanga ku bashuga daddy no ku bakobwa bakiri bato abakobwa impanuro nobaha ni kwica mbere bo kwitwara neza kubera burya aye kahise kabi karababaje cyane hajya aye twese umuntu wese afise kahise kiwe twese turafise kahise kacu yego karashobora kuba ari kabi canke keza ariko ico no kubwira cyo kugwa si bibi ikibintu kuvyuka ikibintu kugwa ugaherayo rero abo bakobwa uwo baya ari karaca mu ivyo bihe byo kubona ari karirukira abo bashuga daddy no mumbwira yuko yogarukiriza ku buryo ejo atazo kwicuza kuko burya kwisi kwicuza nico kintu ca mbere kibabaza ngo iyo menya nkakoruka iyo menya ibi bintu simba narabigiyemo burya rero akantu ka iyo menya karababaza rero no bahanura uwo bawe se karabijama hagarukira abo bapapa nabo ubu ubuzima burazimvye bashe nibaraba bitahe urugo rwabo n'abana babo burya aye hariho umusore twigeze guhura yego numva mbwiye ngo mimi ngo jewe ikintu ca mbere nzokwitaho aracari umusore kandi aracari muto yego nzoharanira kubona umugore wanje aberewe yego kubona umugore wanje yambaye neza kuburyo umugore wanje aciye hajya bavuga ngo umugore wa naka yego ico kintu carandyoheye cyane ari umuhungu atari yumvira aracari muto vrema ubundi bw'abagabo biki gihe aho kuntu inshingano zabo bazitaye ku bagore ugasanga umugabo ntazi uko umugore yambara akabona umugore kandi akanabona n'umugore wiwe yambaye yego mugabo ntamenye iki iyo yabikuye ukura nyufa yipambanira ugasanga umugabo ntazi ngo abana nimba impuzu bafise impuzu zo kwambara ku nzira canke batazifise yego usanga umugabo ntacanezwe urugo yararutaye we wataha yambasize izo 10,000 za rasiyo biba biheze nayo nyene nta bindi usubire kumubaza umugore ugasanga yamarika arapambana nuko abana bambara nuko nawe yambara ugasanga umugore aragurira n'amagift umugabo cyane ntanamubaza ati amahera wayakura he tufa aho rero hari urugo uzosanga gubatswe n'abandi bagabo umugabo mu rugo yiraramiye ngo umugore wanje ni ncabwenge ngo umugore wanje ngo ngo nta bintu ngoza yego mbe mwico gihe ninde abari mu makosa mu gihe uba ubona yuko umugabo atitayeho urugo rwiwe barigeze nko kubiganira ko umugabo akabica amazi adashoboye kwambika umugore wiwe canke kwambika abana biwe canke kubitaho mu bintu byose baba bakeneye ugasanga umwana yirukanywe ku ishuri ugasanga umugore niwe karabyitaho byose yirukaye hayi ajaha mbe ivyo aho muri ico gihe umugore umugabo atitaho urugo rwiwe umugore akipambanira muga akaguma mu rugo ninda bari mwikosa mu bisanzwe bose baba bari mu makosa ubundi bwo ikosa ntirikosogwa irindi yego ikosa ntirikosogwa irindi mwico gihe umugore arapambana kubura uko agira kwa yabonye umugabo ari ntaho fatwa yego agapambana
agaca mwizo nzira ziwe zidashemeye kugira ngo abone abana biwe bameze neza kugira abone yambaye nta umucishamwe akajisho ubundi bw'umugabo niwe nkingi y'urugo niwe ivyo byose biba bikwiye kuba abikontorora mu rugo rwiwe rero mu gihe ufise umugabo adashobora gukontorora ibintu mu bisanzwe urugo ntaho ruba rwubakiye ruba ruri runyoganyoga naho ruba rwubakiye mbega tuvuge yuko umugabo mw'ico gihe aba ari wari mu makosa manini kuko niwe aba yaratumye umugore we aja muri ivyo mu bisanzwe hariho ibintu umuntu ajamo atari yo mahitamo yiwe ahubwo ari kubura uko agira utavuga niyo ngese afise ahubwo ari uko ubuzima bwamucanze agasanga yabyisanzemo wenyene yicaye ahantu akiyumvira ati mbe byagenze gute kugira mbe ndi muri bya bintu kandi iyo amaze kubyinjiramo biramugora kugira abivemo kandi yabitumwe n'umugabo yakunze mbega aba kuko iyi ntuzenya igaruka kuri babashuga dadi nyene batitaho urwo rwabo kuko mbe twahanura iki abahungu bariko bitegurira ingo kugira ngo bakore ama mariage bobo eske wobatekerera impanuro izahe ku buryo baze kwitaho ingo zabo kwitaho urugo ni ikintu gitoroshe harya biva mu ntango murategurana n'umukobwa uzotwara ubundi bwo hari ubwo ruba ruteguye vrema uvuga nubwo haba hagiyemo udukosa ari twa dukosa duto tudateba no guhera mu gihe abantu babanye bakundanye nabwo urugo rubabaje ni urugo rubayemwo umugabo n'umugore babanye badakundana ibyo wovyemera ko bibaho ukisanga mu rugo rw'umuntu mutigeze mukundana mbega mw'ico gihe mutigeze mukundana akagufata nabi si hamwe usanga ingo ziriko zirasambuka cyane gose iyo ni histoire ico ni kintu je nabayemo nabanye n'umugabo tutigeze dukundana tutigeze turesha nta na fiancé twigeze tujamo byagenze gute ni ibintu bikomeye cyane birebire kandi binababaje ni inkuru ndende twabanye umugabo twagiye kwisanga twabanye tutakundanye ata n'umunsi numwe twigeze twicarana ngo dusangira canke twitane sheri ivyo bintu biraba ndiko ndabikubwira byo kunanira gutahura ata munsi numwe ubaho twigeze twicarana canke yigeze anyita sheri canke genda mwite sheri byagenze ariko dusanga mwatwaguye mwiki mwo mutego dusanga twabaye umugabo n'umugore yaragukoye ariko yaragukoye ntabwo yigeze ntabwo yankoye nta na etat civile mwigeze mukora etat civile yarabaye na mariage iraba ariko ibyo byose byabaye mfise inda namaze gutwara inda nuko byagenze rero hariho ubuzima ubisangamo uriko abyihweza ukavuga ati ubuzima so ubwanje none kuvuga ko wagize mariage ubu atabage wambaye ntimubana byavuye bigenda gute mpamvu atayo nambaye nyene nuko nasanze ndi mu buzima butari ubwiwanje bwo kuba umumama wasanze atari ubwiwawe nabiguyemo sibwo nateguye nabiguyemo none ko hanze hari abakobwa bifuza kuba abamama bifuza kuba abamama bubatse kugira ama mariage we nawe ukavuga ngo waguye mu bintu utazi utarushaka bimeze gute kubyifuza umaze kukwiza imyaka nabyo ni byiza je narongowe nkiri muto mfise imyaka 16 ndongorwa ata gahunda atabyo niteze atabwo twigeze tuvugana n'umugabo atabwo twakundanye byaguyemo kujya kuntunye n'ubora urahantu ugasanga umugabo aragufatiranye uko usanga ibintu byabaye yaca nterinda amaze kunterinda bica biba ngombwa yuko bacavuga famille abo bantu ni babane
tubana mu bwo buryo. Byarakoroheye kubana n'umugabo mutigeze mukundana, mutigeze mwicarana ngo musangire, mutigeze mwicarana akwite chérie canke umwite chérie? Si ikintu coroshe. Aho rero muri ico gihe urugo nakanyamuneza ntakanyamuneza kigera kabaho. Usanga ari urugo rw'umuroha. Yego. Habamwe ibigeragezwa byinshi, habamwe ibibazo byinshi cyane biteye ubwoba. Si ibintu byoroshe nshuti. Biragoye ndavyumva. Aho ubona baci umugani mu Kirundi ngo imyenge y'inzu imenywa na mweneyo. Ajya rero urabona abantu basohoka ukibaza ngo barahiriwe kandi basa neza, baranezerewe, basa neza babigize, ariko ntumenya kari ku mutima. Iwe ni inkuru ndende, nzoza ndavuga bike bike gushika mpeza. Pardon, wavuze yuko mwavyaranye mwagize mariage na état civil ufisinda. Umwana ariho murabana canke abana na Paul? Abana turi kumwe. Ntitwabyaye umwana umwe. Twabyaranye abana batatu. Abana batatu? N'umuntu mutakundanye cyane. Muga mwahavuye urukundo batsiruza ruraza buke. Ntigwigeze ruza. My God. Hama mukaguruma muvyarana? Hama mukaguma muvyarana hana kimwe iki atakibaza? Atakintu duhuriyeko kandi ubwiwe nawe yarambwira ko atankunda. Hama mukaguma muvyarira gute kandi atagukunda? Ibaze premingera abakobwa turi bijuju. Nari nkiri muto, ubu niho ndiko ndabona ico nari gukora. Ubundi bwo nta bwenge nari mfise. Narakarofa nyene kiberenga. Ukabyarana n'umugabo abana batatu mutakundanye anakubwira ko atagukunda. Umva ndakubwira nta kintu wabyayeho yarakuzanira nka gift. Mana twarabana mu nzu kandi yaragiye ntacatama kucerekeye iby'abana. Muga ibazi gikomere rero nagize. Burya hari ikintu umuntu akubwira ukiri muto utarashobora gutekereza, ugukura ca kintu kikakuguma mu mutwe. Umugabo wanje yaranyihakana mu bantu. Haraza nk'abantu bakamubwira vraiment nari muto, nari gato nari aboneka ko nkiri umwana. Bakamubaza uyo n'umugore wiwawe? Agaca avuga ngo murantutse. Uyo mwana ibaza umuntu akubwira uko umufitiye inda mu nda, inda y'umwana wiwe mu nda, akakwihakana muri kumwe yuko bamututse kuba bamubwiye kuri umugore wawe. Aho vraiment wo kwigera umukunda nawe? Birababaje. Ubuzima rero tubamwe usanga buteye agahinda, ariko nta kundi. Uko umuntu agenda arakura niko aca ubwenge kandi abona ibyo yarakwiye gukosora. Ibyo utakosoye muri bwa buto bwawe urashobora kubikosora n'iki gihe umaze kuba uciye ubwenge kandi ukabikosora neza atakibazo kigiyemo. Ni igiki rero wahanura abo bakobwa bariko bashaka kuja kwiyahurira ku bagabo batazi mu rugo rwabo uko bimeze? Baze bitonda cyane. Kuko ibyo akorera umugore wo mu nzu nawe woba uri iki cyo tuma atokigukorera. Gutashaka kubyiyumvira iki woba ufise iki gituma nawe atazokubabaza mu gihe ariko arababaza umugore wo mu nzu kandi akaza akaguye ngo umugore wanje afise amafuta ya naya. Umugore ibi nibi ukacuja nago kumva nyene yuko we ukunzwe gusumba umugore wo mu nzu. Umugore wa mbere yamara umugore wa mbere. Umugore wa mbere nyene yamara umugore wa mbere. Ndiyo mpamvu nobwira abakobwa batekereza. Abagabo barashukana. Kandi abagabo nta rukundo bagira. Ntibaze bababeshe ngo abagabo bari n'urukundo. Nta rukundo abafise. Ahubwo ico nabonye abakobwa nibo bafikira urukundo. Kimwe gusa bananirwa no kwikontrola no kwiyumvira. Yumviye ati mbe eske ujya muntu yoba nkunda byukuri? Gasanga rikatwagwa n'iki n'ibishobisho. Gasanga yaruguye mbega ko mbe iyo bariko barabigisha abagore batwigisha abagore n'abagabo bagira bubakane baravuga ati umugabo aza kunda umugore yubahe umugabo.
Jenny baze ko babinyuranije kuri iyo histoire umbwiye kuko batagize ati umugore akunda umugabo yubaha umugore ibaze kuko abagabo we nkuko bivuze nta rukundo bagira nturi wa mbere abivuze ko abagabo atarukundo bagira ntago bagira ni benshi ariko si bose si bose wenda gusa ntaki bavuga gute nta gaho ndabyibuka uwo mugani ngo iburaka nta nyambi buragahunze urumva ibidahitswe ko babivuga ya si bose ikintu cyose kibamo si bose baba bagikoramo hariho ababikora n'abandi baba bagifise ubwo buntu yego. Okay, reka dushimire abakunzi ba Linkarlene Alu. Reka ntaco tuzogira partie 2. Nta kibazo. Kuri iyo histoire yawe utubwire histoire uko yagira agenda yose uyitubwire ku muriri. Urabitwemereye bazi. Cyane rwose ntango. Urabyemereye n'abakunzi ba Linkarlene Alu. Ya tuzogira umunsi twicare hamwe dushoye kuyaga tuvuge burya aya ni nk'intahe kuko hariho ibintu bishikira umuntu. Ugasanga biriko biramutwara ahandi hantu je nk'ivyashikiye nta histoire yanje hari ibyinshi namenyemo kubera ibyanshikiye yego kuko naragiye kumenya ko nka papa wanje yandeze akamvyara bambe papa wanje yandeze nakuze nzi ko ari we papa wanje w'ukuri yakuvyara ariko bivanye n'ivyo naciyemwo nanje vyambayeko nagiye kwisanga uko navutse ari vyo nanje ubwanje bigiye kumbako kandi vyahiruhiye kumbako iyo histoire gamana kumva ngo ni ndende gose ni ndende nyene ntabwo ari ngufi pe tugire bon ni ndende gose bon basi tubwire basi udushira ku mayange ukiri inkumi byagenze gute okay twagira turangiza ariko aka kantu numva umengo oya sinogenda nakabahaye urumva je nakuze ya nakuriye mu muryango papa na mama wari abana batandatu gutyo uri umwana wa kangahe je nari imfura umwana wa mbere nakuze nakuriye mu go rugo ariko papa nagiye gusanga atari we papa wanje wakureze atari papa we atari we papa wanje afyaye ivyo rero ndabimenye vuba ukuze ndabimenye vuba afise abana 4 mana isi nijoro ivyo rero bibaza kugira ndabimenye byagenze gute ni inkuru ndende cyane ni inkuru ndende gose nuko uko navutse mwo pardon gato mukibana ukiri iwanyu utaraja kuyo mugabo mwari papa yera kwere kugo rukundo papa wanje papa ntiyarazi yuko utari umwana wiwe yarabizi kutari umwana wiwe neza cyane ahubwo kungene yankunda we urukundo rubaho ndabubwiye papa wanje n'umuntu mwiza cyane papa wanje yandeze mama yarahiriwe ahubwo kuba mufise yego kuko si bya bose papa yarankunda papa nta kintu na kimwe nigeze ndamuburana yankunda nk'ifura yiwe ahubwo gusumba umwana wa kabiri bavyaranye na mama mana yanje kuburyo ibyo bintu byambereye igikomere maze kumva ko ntari umwana wiwe byangoye kwakira byarangoye kwakira ndiko nca mu ncamake kubera umwanya uri kuratujana byarangoye kwakira ariko papa ni intwari nicaye ikintu wakoresheje canke nicaye ikintu catumye ubimenye yuko atari papa wawe impamvu hewe ni inkuru ndende noba ngiye kure ntitwobivamwo nacu ducira noba ngiye kure ntisinobivamwo ya nibyanshikiye nanje nagiye kwisanga navyaye umwana atari uw'umugabo wanje turi kumwe umwe wa mbere umwe mwabana mudakundana umwana wa mbere wavyaye ntiyari w'uyu pana wa mbere umwana agiraga 4 gisigura yuko wari ufise uwundi musheri hanze nagiye kwisanga mu rukundo nagiye n'uwundi muntu nagiye mu rukundo mbana n'umugabo ico gihe umugabo wanje ntiyari ngaha hafi yari mu mahanga yari hanze
kimwe gusa muga yaragufasha ikintu cyose kumfasha yarafasha muri bimwe bimwe mugejo gihe hari mu mahanga twari tubayeho nkuko menga ntiyarazi ubuzima bw'iwanje uko mbayemo yarantereranye byasaba ko ipambanira yarantereranye casanga naguye mw'iryo kosa ca ndatwarinda maze gutwarinda umugabo yarazi je buryo navutsemo yarazi histoire yose yiwanje maze kuvyara umwana niwe yaja abikome kubintuka antuka ngo burya ntiwo buri gitwarire nawe ngo ureke kuvyara igitwarire ico kintu campaye ikintu co kubaza impamvu ambwiye ayo majambo nabibajije mu nyuma turacengetera mu nyuma nza kwisanga by'ukuri byo yambwiye ariko kuri none gisigura yuko umugabo wawe yarazi histoire yawe yagutwaye just yagutwaye abizi histoire yawe yose yayikuye abizi yari uwo muri famille yabimubariye umugabo wanje ni wo muri famille yiwanyu hana isi n'ijuru ibintu birakomeye tugiye ku yindi mpwemu idasanzwe yari uwo muri famille ibintu byo muri famille iwacu yarabizi nta kintu na kimwe yarayobewe ubundi bwo jengera nabi nareka kubimenya kuko nari umwana caruka nari nkiri muto we yarankurira yarakuze yari mu nganwe urumva yari mu nganwe rw'abantu urumva ivyayagwa mu ico gihe we yaravyumva yaraciye ubwenge yaravyumva ukungene bavuga ati urya ayo urya nahara urya mwana subujya mugabo mugabo barabigize banga ibaze je sinigere ndabimenya ariko nza kubimenya aruko nanje ngize nte bimbaye urumva yuko nanje nagiye kumenya yuko uwandeze atari papa wanje mu gihe nanje mpuye nico kibazo bivuye kuki kuri wa mugabo yarazi histoire yanje agiye ku bintu we narinzi nk'igikura yuko ujya mugabo wawe yarazi histoire yawe yose yanje yose yayimenye gute yari uwo muri famille umugabo wawe yari uwo muri famille ya mana yisi n'ijuru birateye ikigongo none gute abantu muri famille batwarana ibyo birabaho vraiment ni kubera ico kibazo cabaye twisanga twabanye atavye twateguye tutakundanye nuko byagenze nyene hama umwana wahavuye muvyara umwana naramuvyaye arakuza araho ya urumva ko maze kumuvyara niho nagiye kumenya nanje ubuzima bw'iwanje kumbura umwana wanje mvuga yuko yaje nk'incungu yo kugira ngo menye ubuzima bwanje uko ukungene mama wawe uko byamugenda nawe na mama wawe uko yabyamugendeye kandi uko byabaye kuri mama niko nanje byambayeko nakubwiye yuko mama maze kugenda tukaganira nkamubaza mama ibi bintu nukuri koko papa si papa wanje mama yarahavuye arambwiza ukuri ndamubaza kubera iki wampishije arambwira ati papa wawe yaragukunze waje uri nk'ifura yiwe waje uri ifura yagufashe nk'ifura mu muryango niwe yakwisita izina arakwita muhoza mama ati tukiba papa wawe akinterinda yanyobrije inda yawe ndayikuremo ujya ya papa wawe akuvyara yanyobrije inda ndayikuremo yobrije mama akuremo inda yiwanje mama yabaye umuntu w'umugabo nawe aravuga ati inda sindayikuramo na mama ni mwiza rero n'icuki ntawe ari kureka guca girante ntiyari kubura uwundi mugabo nibwo yacaronka uyo wundi mugabo amubwiye ati je ndagutwara nubwo ufise inda turabana kandi je nzogufata neza yego nibwo papa yaca rero agirante atwara mama navukiye mw'ugo rugo wa papa kuwona kuze nzi ko ari papa wanje urumva ko navukiyeho yamutwaye mama afise inda yiwanje kandi kuze mvukira mw'ugo rugo papa aranyandikisha nk'umwana wiwe nk'ifura yakwiyandikishije ko yanyiyandikishije ko anyita n'izina
urumva ko nategezwa gukura nzi yuko ari we papa natanguye guhoha ari we mbona ko ari we papa urumva iyo myaka yose iheze ndabimenya ubuvuba byari ibintu byanteye igikomere cyane byananiye kwakira pardon ukimenya yuko papa wawe atari umwe mwabanye ari uwundi warabonanye na papa wawe twarabonanye akuvyara ya baramukweretse cyane je nyene nije namwirondereye ku giti ciwawe ku giti ciwanje naragiye ndabaza mama yitwa nde ariho mama arambwira ngo ariho ndamubwira yitwa nde mama arampa amazina yiwe ampa n'ahantu aba ntibyanyoroheye hari umuntu yafashijemo turaduga nawe ruguru niyaba aba igishubi sinareka kuhavuga papa wanje niyaba turagenda ndashika kuri komine kubera barambwiye ko ari umwigisha ndashika kuri komine ndabaza musitantera kimbona wenyene nasanze bazinanye yaciye ambwiye ati ko kuri umwana wiwe burasa naramubwiye ati jewe ndiko ndondera papa wanje kuva nakavuka ntawe ndabona kandi namumenye ubuvuba ko papa wanje hari amutelefone baravugana aramubwira muga yarabizi ko mpari arabimubwira ukungene bimeze aramusaba yuko yoza kuri komine dushobora kuvugana ariko ntiyaje narasubiye inyuma ndasubira igitega bukeye ndasubirayo baciye bandangira ahantu aba hano yari mu misozi urumva ntiyari kuri centre gishubi yari mu yindi misozi sindahibuke umusozi ngene aho hantu ingene bahita mugabo baratubwiye n'ukungene tuhagenda bambwira ko ari umwigisha mana twabyise mu gatondo turagenda ashimira umuntu yafashijemo ndavuga ati je shaka kubona uwo muntu yavyaye yaherutse ko yateye inda ntashobore kubona kwiyumvira ngo amenye umwana wiwe ukungene ameze nuko abaho ibikoko by'abantu bibaho hari abantu usanga bambaye ishusho y'ubuntu kumbi mu mitima yabo ari inyamaswa gusa nifuza kumubona uyo mugabo naragiye ndashika kuri iryo shuri nkishikaho gusa nahise nibona ifoto yanje siniriwe ndabaza ngo iki ngo nakaninde ngo canke nakaninde abo twari kumwe bose bamubonye bavuze tayari nguryo papa wawe yego numvise ibintu biza mu maso numva nuzuye amarira n'agahinda ariko ndavuga ati ntaco ko ndamubonye naho tuzohurira mu ibarabara umumenye ko ari papa nzovuga ati ujya ni papa wanje w'amaraso naramuramukije ndamwidondora ndamubwira uwo ndiwe acashaka kumera nk'uwuhakana mu nyuma acashaka guta amakosa kuri mama ngo mama ntiyigeze abimubwira mugabo ndumva yuko mama muzi acashaka guta amakosa kuri mama ngo mama ntavyo yigeze amubwira ndamubwira ati wari ubizi yarahamagaye umugore we nawe umugore we yari umwigisha aramupreza aramubwira ngo uyu muntu gusa ntiyamutomoreye yaciye amubwira ngo we turaza kubiganira uyu muntu avuye Bujumbura ngo yitwara namubwira n'amazina yonje kuko yarambajije papa witwa gute ndamubwira nitwa uku aramubwira umugore wiwe uyu wavuye Bujumbura yitwa uku nuku ibisigaye nabyo taza kubiganira arahamagara n'umugenzi wiwe arabimubwira twaraganiriye mu nyuma ca nditahira tuca turamanuka nkishika Bujumbura yarantelefona akambwira mugabo nta rukundo numva ndamufitiye nta bishobisho byumva yuko ujya ari umuvyeyi wanje atarukundo yigeze kwereka nta rukundo nigeze mbona nkiri muto namumenye nkuze urumva sinigeze nitaho no musi ntituraswa kubonana gusa ico nifuza kubona abo tuvukana abakomoka kuri papa wanje nubwo papa wanje yabaye ikigaba n'abana biwe bamukomoka ko ntiboca babibigaba nuko bimeze rero inkuru yanje imeze uko urumva nanje ko basi hari ibintu ucamwo niyo mpamvu nobwira nk'abantu b'abavyeyi bazoze babwiza ukuri abana babo
kuko hari ibintu bigukwirikirana mu buzima ukibaza kumbe byavuye he bayita yambari karanda jewe ibyankwirikanye ibyambaye ko nibyabaye kuri mama kumbe mama yaza kumbwiza ukuri wari kumenya uko witwara nari kumenya uko nitwara ariko sinovuye sinzi ko ari Imana yashatse kubicisha hariya kugira ashobore kumenya ukuri kwiwanje impamvu rero nako nakubwiye ati papa wanje yamvyaye ko ari intwari narashavuriye mama cane ndamushavurira gose mama no kwankana ndamwanka ndumva ndamwase pe mvuga ati kubera iki atigeze ambwiza ukuri ndamubwira ati mama basigihe nari umwana wari kubireka mugamaze guca ubwenge ukaba ari kunyongora ati mwana wanje nari kugutahura tibuge ibintu bimeze ukunuku nari gushobora kugira ico nindo ingene ndabimenye mwarabu buryo nanje narinze kugwa muri yasanganya nyene mama ndumva ndamwasa ariko papa ni intwari papa yaragerageje araduhuza na mama ujya yakureze yandeze yarambwiye ijambo yankoze ku mutima narize nk'umunsi wose ndavuga ati mbe mana yanje uru rukundo rurabaho papa yambwiye ati mwana wanje namye ndagufata nk'umwana wanje ntaco wigeze umburana nuno musi uracara umwana wanje mwico gihe ati nuno musi uracara umwana wanje rero umbabarire ntutamakosa kuri mama amakosa ahubwo nayanje saba papa ibyo bo bikora bashobora kwishira kwa makosa ambwira amakosa nayanje ati impamvu amakosa arayanje narakunda mama wawe rero ntandagukunda nkakwankira umwana urukundo nakunze mama wawe nigo nakunze nawe none ka mwana wanje hari cyo wigeze umburana koko naco nigeze ndamubona na papa kubera iki wumva wo kwanka mama wawe ndavuga ati nta mpamvu yo kugira yo kumwanka umva waduhujije ninde papa wawe harageze igihe papa yatinya kumbwira ko ndi umwana wiwe niyo mpamagaye akambwira ngo ndi mutama ntiyanyandikiye message akambwira ngo ndi mutama ndabona yuko papa nawe yasigaranye igikomere ariko mu nyuma ndamubwira ntabwo uri mutama uri papa wanje iteka ryose uzokwa muri papa wanje kuko ni we nakwiyanditse ko deja ndamukunda kuburyo niyagize ikibazo muri je watamahoro ngira niyo numvise ko papa gwaye ndarira nta mahoro ngira ndi umunsi wose ndonka amahoro ariko numvise ameze neza papa wanje ndamukunda saba papa bose bashobora gukora ico kintu bashobora kuyandika ku mwana kamukunda kuva hasi kuva kivuka gushika umwana akure anamusohore si bose ibyo bikora si byabose rero kubaho kwanje ndagukesha Imana na papa wanje ubundi bwo mama yari kunanirwa kuko nawe urumva yatewe indakiri muto mama wiwanje yatewe indakiri muto yiwanje ubundi bwo yarose papa niwe yamubaye hafi aramubera umuvyeyi cyane uwo muvyeyi kayitwa umuvyeyi uko arabikwiye from cyane gose ubundi abavyeyi nkabo ni bake kwiyisi yego papa wanje ni intwari cyane ndamukunda cyane ako naka message asigiye papa wiwe yuko amukunda gose ndetse na mama wiwe aramukunda cyane ariko nongera nanje ndabashimira ati mwakoze kudukurikirana partie tuzoyibaha tubahe intahe yose uko yigeze iko yagiye ku muriri ndabakunda cyane ya Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye musumeno maso yinyana so ciao ciao